sana Imana ishimwe cyane Imana izagire abaririmbyi turahaye ikaze na Kevin yadufashije umwanya wo gutazira Imana imuhezagire mugirire neza ndabibutsa ko no munsi Apotre Apollinaire ntituri kumwe ariko araheza igikorane muri eglise yitwa Abundant Life umusengere muri kino gitondo kugira ngo bagire ibihe vyiza aho basanzwe bariko barafashirizwa nabo bari mu misi y'amasengesho Imana ihezagira umuntu wese ari hano hantu Imana igire neza mumo wese yashoboye kuba hano hantu kugira ngo dufashanye guhimbaza Imana gutazira Imana kuba mu bwiza bw'Imana haleluya amen hari igihe mpora nibaza abantu bataronka umwanya wo kuba mu myanya nk'iyo gutazira ngene ubuzima bwabo bumererwa ariko kandi nsanga nta gihe ciza kibaho mu buzima bwacu nk'igihe turi imbere ya Yesu turiko turamubwira ico tumwibaza ko tuko turasuka imitima yacu nibaza yuko nico gihe ca mbere c'ubuzima bw'umuntu kirimo inspiration nyinshi kirimo guhindura ivyimviro no kubona ibintu kundi kuko muri presence y'Imana ivyimviro byacu birahinduka haleluya kuko nigihe ivyimviro byacu bihura n'ivyimviro vy'Imana bigahura n'ubwenge bw'Imana bigahura n'inkomezi z'Imana bigahura na projet z'Imana hama bikadutahuza ubuto bwacu bikatwigisha ku bukuru bw'Imana haleluya amina abanezerewe muri kino gitondo ashaka kubona ibiganza vyanyu haleluya amina nkuko babibabwiye turi mu ndwi tugiyemo ya gatanu y'amasengesho kandi muri imisi y'amasengesho turiko turabona ibintu bitari bike turiko turumva intahe n'amasengesho atarahera ariko mbwirira umuntu mwicaye uti na bado haleluya Bwana sifiwe sana haleluya na bado kuko gihe cyose ukubaho kw'Imana ubwiza bw'Imana burahindura ubuzima bwacu mu buryo budasanzwe kandi Imana ikintervena mu buzima bwacu mu buryo budasanzwe muri indwi mpwemu yaranshizemo mu ndwi tugiye gutangura gusenga canke gusengera abantu bafise imitwaro itandukanye muri indwi tuzoba twiga kandi dufata n'umwanya wo gusenga canke dufata umwanya w'umwihariko ku bantu particulier bafise imitwaro ariko ikintu kuva mu ndwi iheze mpwemu yaranshize ku mutima ndiko ndiyumvira indwi kuri kiringe nizo bimeze mpwemu yaranshize ku mutima gusengera canke gusambura ibibazo biba mu buzima bwacu ariko ugasanga ni bya bibazo vyama bigenda bigaruka hariho intambara ubamwo ukayinesha ikazimangana ariko hakabaho n'izindi ntambara ziza mu buzima bwacu ugasanga ku gihe kanaka ku kiringo kanaka ca kibazo kiragaruka ku kiringo kanaka yangoranira garuka ku kiringo kanaka giheze ca kibazo kiragaruka ugasanga ni ikintu wamuri kuragwana naco ubuzima bwawe bwose imyaka yawe yose ku buryo muri bene ivyo bibazo uza gusanga ari n'ibibazo abantu bataciteze kubona kugira neza kw'Imana mu misi yahera Imana yangiriye ubuntu kumpuza n'umuntu Imana inyigisha ku buzima bwiwe hariho bene abo bantu usanga mu buzima bwabo barakubititse n'ikibazo canke barakubititse n'ingorane ikabahonyora kugeza naho usanga mu buzima bwabo bataciteze yuko Imana yo batabara ico kintu uwo muntu rero twahuye tukaganira Imana yamutabaye ikintu ataciteze nuko Imana yo mutabara bisubira kunyibutsa yuko hari abantu bamaze kwihebura bataciteze n'Imana kandi barayikunda ariko ntaco bayiciteze ko ku madosiye amwe yo mu buzima bwabo ako ndashaka kwibutsa no munsi muri kino gitondo ndagomba kubwira ngo uko ikibazo cawe kimeze uko ariko cose
ntikiruta imana, kandi kubona kikihari si uko byayinaniye gukora, ariko hari impamvu kitarakemurwa. Haleluya. Ariko kandi ndizera muri ino ndwi, ndizera muri iyi minsi y'amasengesho yuko hari icyo Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Rero ndashaka ndagomba gutumira muri kino kibanza. Muri iyi ndwi tuzoba turi mu mutima uvuga ijambo Ebenezer. Haleluya. Ebenezer, uhora aracagize gute? Aracadutabaye. Haleluya. Niwo mutima ashaka tuza dusenga ko, kandi n'iryo jambo mpagarara ko gato uyu munsi mu kindi gice cyaryo. Ariko muri iyi ndwi numva mfise umutima wo guhamagara Imana ku buzima bw'umuntu wese afise ahantu yumva akeneye gushika n'Imana. Gusenga biraryoshe, gusenga birimo inyishu, gusenga ni igikoresho cy'ubushobozi Imana yaduhaye, harimo kubona gutabagwa mu buzima bwacu. Nico gituma nibaza nuko amasengesho kumbure ageze kure, tugeze mu ndwi ya 5, ukaba utigeze uyabamwo. Ushobora kuba uri ngaha, ushobora kuba uri hanze ukurikira ubutumwa kuri internet, ariko ndashaka kukuremesha ndakubwira ngo uko biri kose amasengesho urayakeneye. Nta muntu n'umwe adakeneye amasengesho. Twarize impamvu 5 canke impamvu 10 zituma dusenga, ariko mbwira umuntu mwicaye uti urakeneye Imana. Haleluya. Aho uri hose, saison urimo yose, igihe cyose urimo, urakeneye Imana. Turakeneye Imana, ndakeneye Imana, turakeneye presence yayo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uyu munsi nshaka kuvuga ku muntu witwa Samuel. Samuel ni umuntu Imana yakoresheje mu buryo budasanzwe. Ni umwe mu bantu bari bakomeye mu gihe cyabo muri Israel. Ni umugabo Imana yateye iteka. Ni umwana yavutse mu buryo bw'igitangaza. Nyina amaze igihe kinini atavyara, amutanga mu nzu y'Imana. Uyu mwana bumugisha, akurira mu nzu y'Imana. Muri uko gukurira mu nzu y'Imana acika umwana w'igitangaza n'umugisha udasanzwe kuri Israel. Samuel yabaye umwe mu bagabo bakomeye bari bafise influence idasanzwe, canke bari bafise ijwi ryumvigwa. Nagerageje gutraduiza influence kuko irafise uruhara rukomeye canke umwanya munini muri message ya muri kino gitondo. Ndabura ingene nita mu Kirundi influence. Abizi indimi muwe muramperekeza, muwe muri yumvira. Devoir à domicile. Ako jegerageje kwiyumvira ijambo influence. Naritraduje mu Kirundi numva kitarico, ariko influence kuri jewe numva bisobanura umuntu afise ijwi, umuntu afise influence n'umuntu afise ijwi ryumvigwa canke rishika kure. Nimba abazi Kirundi mumva nakosheje, mu nkosore hakiri kare ntaragenda. Haleluya. Ariko kugira ijwi ryumvigwa, kugira ijwi ryatira attention y'abantu. Rero nagerageje kwiga gato ku buzima bwa Samuel, kuko Imana yamugize. Numva bintwaye kwibuka ingene Yesu yabwiye abigishwa biwe bamubaza ingene bakwiye gusenga. Yesu yaravuze ngo nimwasenga muze muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru. Igice ca mbere c'isengesho cerekana position y'Imana iri eleve, uravyumva, iri hejuru y'ikintu cyose. No kuvuga ngo umutwe w'amajambo w'amasengesho yose ugarukana kutwibutsa importance na position n'ikibanza kidasanzwe Imana irimo. Usenga wese agomba kuba asobanukirwa yuko Imana apana iri hejuru mu ijuru. Hejuru bisobanura ngo hejuru yowe yaho wicaye. Oya, iyo uvuze ngo Imana uri mu ijuru, uravyumva aho yicaye ayisagaje, ariko ni Imana iri mu kibanza gishizwe hejuru y'ibindi bintu byose byoba biri hejuru, bibaho nibizobaho n'ivyabayeho. Rero Yesu yoriense prière ahera kuri position élevée, ikibanza gishizwe hejuru c'Imana. Kigira kabiri, Yesu yaravuze ngo nimwasenga Dawe wa twese uri mu ijuru, mwongere ko ngo izina ryawe nirigire gute? Niryubaha. Ibi bitwereka uburyo bwonyene buhari bw'uko Imana yinteractinga, canke Imana iba mu migenderanire, canke Imana iba mu bantu. Uravyumva,
ni igihe tuyubaha, ni igihe vyayo vyubahwa, ni igihe izina ryayo ryubashwe, ni igihe izina ryayo riri venere, riri honore, uravyumva, ritewe iteka, rishizwe hejuru, ridutera guhinda agashitsi kubwo icubahiro n'ubukuru bwayo. Kigira gatatu aravuga ngo mwongereko ngo ubwami bwawe buze. Ubwami bwawe buze niho hantu nshaka guhagarara. Iyo tuvuze ngo ubwami bwawe buze, ntibishaka kuvuga ko Imana ifise objectif canke Yesu yariko yereka abigishwa ko Imana ifise intumbero yo gufata isi ngo iyigire nko mu ijuru. Nta na rimwe mu isengesho Yesu yeretse abigishwa bagomba gusenga icifuzo ca Yesu ari uko mu isi hacika mu ijuru. Ntibishoboka. Ariko yavuze ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko bigira gute, nk'uko biri mu ijuru. Ibi birereka ikintu gikomeye muri mission Imana yahaye ubuzima bwacu, muri kimwe Imana yahamagariye umuntu wese yicaye muri kino kibanza. Nk'abigishwa ba Yesu, nk'abakurikiye Yesu, dukurikirana iyi ntumbero n'ikiciyumviro cyo kuvuga ngo ubwami bwawe nibuze hano mu isi, ibyo ushaka bishoboke gukoreka. Uravyumva hano mu isi nk'uko ibyo uhora wiyumvira ugashaka mu ijuru bitagira difficulté yo gushigwa mu ngiro, reka no mu isi imigambi yose ufitiye isi mwibuke ko idashaka ku isi bijuru, ariko uko imigambi y'Imana yose yoba ifise hano mu isi, ubwombe bwawe ibyo ushaka bibe ngaha mu isi. Uku niko tugomba gusenga. Iyo ndi mu nzu yanje ngomba gutahura yuko icifuzo c'Imana nuko ivyo ishaka biba mu nzu yanje. Nta resistance, nta opposition, nta kigwanya, nta kigarariza ubushobozi bw'Imana gikwiye kuba mu nzu yanje, gikwiye kuba mu nzu yawe, aho Imana yaguhaye ububasha, aho Imana yaguhaye gutegeka, aho Imana yaguhaye autorité, haba mu kazi ukora, haba muri ministère urongoye, haba mu mugwi urongoye, haba mu kazi aho ukorera, haba muri position Imana yagushizemo yo gutegeka ari ya autorité, haba mu muryango iwanyu. Aho uri hose ivyo ushaka, ivyo Imana ishaka bigomba kuba aho hantu avec facilité, hagomba kuba hiyoroheje kwakira ivyo Imana ishaka nk'uko ivyo ishaka bihora bikoreka mu ijuru ata resistance. Hano naho bigomba kuba malgré resistance y'umwansi. Amen. Ibyo ushaka bibe. Ibi rero bintwara gutahura yuko ico Imana ibashaka ko mwese uko mwicaye hano hantu. Uyu munsi ndashaka umujene ari hano hantu anyumvirize neza, kuko muracafise urugendo rurerure mwebwe, kandi muracafise amahirwe yo guhindura vyinshi. Ariko kandi n'ukuze nturacererwa gutabagwa n'Imana. Ariko umuntu w'Imana agomba kuba ari umumissionnaire. Umuntu w'Imana agomba kuba ari umuntu atahura yuko ahari muri territoire Imana yamuhaye kudomina, muri territoire iwe ya influence, aho ashobora gutegeka. Umuntu wese w'Imana agomba gutahura yuko Imana yamuhaye ubushobozi bwo guhindura ibintu. Washobora guhindura ibintu muri famiye yanyu irimo injyane, washobora guhindura ibintu muri famiye yanyu irimo ingwara zidahera, washobora guhindura ibintu muri famiye yanyu irimo urumogi no kuba dependa kuri alcohol, urashobora guhindura ibintu muri famiye yawe igwaye, urashobora guhindura ibintu, uravyumva, urashobora guhindura ibintu mu rugo rwawe, urashobora guhindura ibintu muri quartier yawe, urashobora kuba agent wa transformation, urashobora kuba igikoresho Imana ikoresha ikaguha kugira influence, ikaguha kugira ijwi ryumvigwa, ku buryo uzoshobora kuba igikoresho kizana impinduka muri vya bindi byose ubona ko bigwaye bitameze neza. Aho Imana uyu munsi guhaye gutegeka, aho Imana iguhaye uyu munsi kugirira inguvu, aho Imana iguhaye kugira domination, aho Imana iguhaye gutegeka, urashobora guhindura ibintu. Ariko kandi ushobora guhindura ibintu si umuntu gusa
asenga kugira ngo Imana ikore ibintu, ariko umuntu asenga n'umuntu Imana ibasha gukora. Umuntu ahindura ibintu n'umuntu nawe n'ubwiwe afise ahantu Imana iriko iramukora canke yamukoze canke yamuhinguye. Rero uyu mugabo Samuel nshaka uyu munsi ko twiga ko n'umuntu ushobora kwibaza ni gute yashoboye kuronka ijwi n'ukubahwa kungana gute, ni gute yashoboye. Mwari mubizi bantu b'Imana, nta hantu hambere hagora gukorera nko mu bantu b'iwanyu. Abantu b'iwanyu niho hantu hambere hagoye gukorera, na Yesu yarabivuze ko. Kuko abo twita abantu b'iwanyu n'abantu bagizwe na cercle y'abantu canke umugwi w'abantu bakwegereye cyane. Abo bantu kubera bakwegereye barazi intege nke zawe, hama kuko bazi intege nke zawe barazi, uravyumva, ibikunanira, bigatuma intege nke zawe zigabanya influence, zigabanya ubushobozi ugira muri bo kugira ngo ushobore guhindura ibintu. Ariko Yesu yavuze ngo ubwami bwawe buze, umwe wese ahamagara ubwami bw'Imana muri miliyo yiwe, iyo arimwo, iyo amenyereye, iyo abamwo. Kuko aho uba niho uzi, uhafitiye diagnostic, uhafitiye analyse ikwiye, uhafitiye statistic zikwiye zigaragaza ibibazo bihari, zerekana ingorane zihari, zikwereka ubumuga buhari. Ni ukuvuga ngo aho tuzi cyane niho Imana idukoreshereza cyane, ariko aho tuzi cyane niho tutemegwa cyane. Rero ni kimwe mu bintu bigoye, ni imwe mu madefi agoye cyane guhindura miliyo yawe, kuko ariyo ufitiye umutwaro, kuko uyibamwo, ariko kandi bikaba bigoye cyane kuko iyo miliyo irakuzi, bakwita ngo ujya suwa kwa kanaka, ujya suwa hariya, ujya ntiyagize ibi. Uku niko babwira Yesu bashatse kumuminimiza, bakavuga ngo ujya suwa na w'umubaji, si umwana wa Yosefu, si uw'i Betelehemu. Ibintu byose vyerekana yuko Betelehemu atakivayo, i Nazareti atakivayo, ata muntu yoba profeta ari umwana w'umubaji. Uravyumva, akazi kari gasuzuguritse mu gihe cabo. Ni ukuvuga ngo barabikoresha byose kugira ngo berekane yuko ata kintu c'Imana cova muri bene uyo muntu akomoka aho hantu. Haleluya. Ariko Samuel ntiyakoreye mu bantu batamuzi, ntiyakoreye mu mahanga, yakoreye mu bantu b'iwabo. None ni gute yashoboye kugira influence ingana gutyo? Ni gute yashoboye kumvigwa bingana gutyo? Ni gute yashoboye kugira ingufu zingana gute muri abo bantu yagomba kubona ko ibintu bigomba guhinduka muri bo? Naho uyu munsi shaka kuzana muri uyu mutima nyene w'amasengesho turimwo, kubibutsa yuko kenshi iyo dusenga nabi, ariko kandi uyu munsi ndagomba kwifokaliza kuri kimwe mu bintu bigomba kugira iminsi yawe y'amasengesho kubijanye n'ico Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Murongo nshaka gusoma uri muri Samuel wa mbere igice c'indwi. Samuel wa mbere igice c'indwi kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17. Haleluya. Samuel wa mbere igice c'indwi kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17. Nuko abikiriyati Yeyirimu baraza bajana isanduku y'Uhoraho, bayidugana umusozi, bayishira kwa Abinadabu, maze barohanura umuhungu wiwe Eliyazari kugira ngo abe ari we ayizezwa. Kuva ku munsi iyo sanduku yashikiye ikiriyeti, hashira igihe kirekire nk'imyaka 20, ab'inzu y'Abisirayeli bose barondera Uhoraho batuntuye. Maze Samuel abarira ab'inzu ya Isirayeli bose ati, nimwaba mwagarutse ku Uhoraho n'imitima yanyu yose, nimukureho ibigirwamana vy'abanyamahanga
na Ashitaroti biri muri mwebwe, muhereze imitima yanyu kuhoraho, aba ari we musaba wenyene, nawe azobarokora abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisirayeli baca bakuraho za Bayali na Ashitaroti, basaba Uhoraho wenyene. Bukeye Samweli aravuga ati, Abisirayeli nimubakoranirize i Misipa, nanje nzobasengera kuhoraho. Nuko bakoranira i Misipa, bavoma amazi bayavyagiza imbere y'Uhoraho. Uwo munsi barisonzesha, baravuga bati, twaracumuye kuhoraho. Maze Samweli acira Abisirayeli imanza aho nyene i Misipa. Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bakoraniye i Misipa, abaganwa babo baca baduga kubatera. Abisirayeli bavyumvise bagira ubwoba kubw'Abafilisitiya. Abisirayeli babarira Samweli bati, ntuhengeshanye kudutakambira kuhoraho Imana yacu, kugira ngo adukize ntidukorokere mu maboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yabira umwagazi w'intama uconka, awushikanira Uhoraho kw'ikimazi co koswa kidasonoye. Maze Samweli atakambira Uhoraho ku bw'Abisirayeli. Uhoraho aramwumvira. Samweli akiriko arosa ikimazi, Abafilisitiya begereza Abisirayeli ngo bashireko bagwane. Ariko Uhoraho kuri nyamunsi nyene aturikira hejuru y'Abafilisitiya guturagara guhambaye, abaca umuhongo. Abisirayeli niko kubanesha. Ingabo z'Abafilisitiya ziva i Misipa, bakinagiza Abafilisitiya, babica ingenda kurinda gushitsa muri Betikari. Maze Samweli yabira ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, aryita Ebenezeri, ati, kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Iri jambo murisurinye Eliyezeri, ati, kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Ebenezeri. Uko niko Abafilisitiya batsinzwe, ntibasubira kurenga urubibe rw'Abisirayeli. Mbere mu gihe ca Samweli cose ukuboko k'Uhoraho kwama gushikamiye Abafilisitiya, kandi ibisagara by'Abisirayeli byari byaranyazwe n'Abafilisitiya, barabisubizwa uhereye i Ekuroni ugashitsa i Gati. Mbere Abafilisitiya bakura igihugu cabo mu bubasha bw'Abafilisitiya, Abisirayeli. Ariko hagati y'Abisirayeli n'Abamori ho hari impore. Imisi yose Samweli yamaze yari umucamanza w'Abisirayeli, kandi uko umwaka utashe yama agishanya imbu kuja i Beteli n'i Gilugali n'i Misipa, acira Abisirayeli imanza muri iyo myanya yose. Agaheza agasubirirama kuko ariho urugo rwiwe rwari ruri, naho nyene akahacira Abisirayeli imanza, kandi yari yarahubakiye Uhoraho igicaniro. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Mu gihe c'uyu mugabo Samweli, Imana yakoreye ibintu bikomeye ubwoko bwayo ariyo Isirayeli. Icambere Imana yabakoreye nuko bamaze kumwizigira, Imana yabahaye kunesha Abafilisitiya. Abo bari abantu bamye babahahaza kuva kera, bamye babananiza kuva kera, bari barabatwaye ibisagara, bari barabacunye bufuni na buhoro, bari barabatwaye isanduku y'isezerano. Ikintu cyose citwa gucishwa bugufi canke humiliation Isirayeli yaciyemwo, Abafilisitiya bamye ari ukuboko gukomeye kwamye gukora ibara kandi kwamye kugirira nabi ubwoko bw'Imana. Ariko Samweli amaze kuza abaha kunesha Abafilisitiya. Hejuru y'ivyo, uretse ko yabahaye kunesha Abafilisitiya, Imana imukoresha kugarukana isanduku y'isezerano, kimwe mu bintu byari bikomeye bidasanzwe cagomba kuba muri Isirayeli, kuko isanduku y'isezerano cari kimenyamenya, yari kimenyetso cyo kubaho kw'Imana, niyo yari symbol. Ariko nticari kimenyetso gusa, ariko cari cyo kintu kigaragaza ukubaho kw'Imana. Aho isanduku y'Imana yabiri niho n'Imana yaba iri, mu buryo bwo kwigaragaza no kwimanifesta. Haleluya. Hama ikindi nacone mu gihe ca Samweli kigira gatatu Imana yabakoreye, uretse ko yabahaye kunesha Abafilisitiya,
mu gihe c'imyaka ishika nka 40 Samweli ari we muvugishwa, uravyumva Imana yabahaye impore hafi irenga imyaka 40 ya Samweli gutwara iki gihe nk'umuvugishwa mu bwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana yamukoresheje ibintu bidasanzwe. Imana yamugize umugabo akomeye adasanzwe mu buzima bwabo. Ariko nagerageje kwandika ibintu nshaka yuko twiga ku buzima bwa Samweli, kandi kugira ngo ndagufashe kukwereka uburyo ugomba kwerekeza amasengesho yawe muri iyi minsi yacu yo gusenga. Hariho ibintu bikenewe kuba mu buzima bwawe, hari ibintu bikeneye kuba mu buzima bwacu. Sindi mu bantu bemera canke bagomba gushimikira mu kwigisha abantu ku bintu byo korosha ibintu canke byo kuryoshajyosha abantu kugira ngo abantu biyumve bamerewe neza. Kuko narabonye yuko ikintu cyose umuntu akwigisha kugira ngo umererwe neza ariko kitarimo ukuri, haragera igihe kikakurambira iyo ubonye ko kitazana inyishu ubiteze mu buzima bwawe. Nico gituma rero kuryoherwa kw'akanya gato ataco kumaze, ariko kandi ukuryoherwa gutevye ariko kandi kukaza ari ukukuri, uko niko kubereye ishengero ry'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, amina. Rero iki kintu kiranyigisha ibintu bikomeye. Bamaze kwizigira, bamaze gushira confiance yabo, birantangaza ingene Imana ishobora gutera iteka umuntu Imana ikamutera iteka agashobora kuba igikoresho gihindura ubuzima bw'abantu. Abantu bagashobora kumugira kw'icizere nk'uko byabaye muri iki gihe ca Samweli. Ariko biratangaza ingene iki cizere bagize muri Samweli cabazaniye umugisha udasanzwe ku buzima bwabo, kuko yashoboye kuronka imitima yabo n'ugutwi kwabo, hama kuko bamukundiye nawene acika igikoresho cyo kubazanira deliverance mu buzima bwabo. Ariko kandi nibi bigaruka bikanyereka, Mana ni gute noshika aho hantu nanje ukama kugira influence ingana gutya, ukama kugira ijwi rishika kure rigera gutyo. Abantu benshi nasanze mu gakiza bafise ibintu byinshi basengera bijaye no kuja imbere, bijaye no kumvigwa, bijaye no gukomera, bijaye no gutegeka, bijanye no kugira gute. Nta muntu numwe atokwifuza kumvigwa canke ahategeka canke ahaganje akahabona respect. Ariko nagiye mbona hari abantu mu buzima ashobora kuza agakankamira abantu akavuga ngo mbe nimunyumvira, mbega nimubona ko ndiso, mbega nimubona ko mugira gute. Ariko hari ikintu uyu munsi shaka yuko utahura, kubahwa canke kumvigwa si ikintu ushobora kwempoza. Rimwe kubera Imana yagushize mu kibanza cyo gutegeka, urashobora gutuma abantu bakumvira kubera itegeko, kubera position. Iyo ndi umuvyeyi ndashobora gutegeka abana kunyumvira, banse kunyumvira nkabima ivyo kurya, banse kunyumvira nkabugarana mu cumba ntibasohoke. Ico ni gihe igihano ufise ugikoresha, uhabwa n'ububasha ufise ugakoresha igihano kugira ngo wempose respect. Ariko kandi hariho n'utarinda gushika kuri urwo rugezo wo kukubita ambargo, ariko akavuga akumvigwa. Birashoboka ko mu nzu yawe uzotanga iryo tegeko rigafata, no muri biro ni muri directeur ukaritanga rigafata, kuko batinya kubirukana. Ariko ico Imana igushaka ko nuko iciri kirakora mu buzima bwawe cempoza respect kuba kubona nabutegeka, bagakora ibintu kuko hari ico babona mu buzima bwawe kidasa n'ica abantu ariko c'ubumana. Ndabasenge muri kino gitondo ngo ibintu vy'ubumana bibabemo mu izina rya Yesu Kristo. Aho Imana yabahaye kuganza ivy'ubumana bibagaragare ko mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ico nico bita, aho Bibiliya ivuga ngo yabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Ico nico bita ububasha, ico nico bita autorité. Iyo tuza gusenga, tuza imbere y'Imana dushaka kuronka ububasha
bwo kopera, bwo gufonksiona, bwo kwexersa, bwo gutegeka, bwo kurongora ibyo turongoye, bwo guhindura ibyo tugomba guhindura. Ubwo bubasha bwo gukora ibyo bintu byose tubukura mu bwiza bw'Imana, tubukura muri presence y'Imana, tubukura mu gusabana n'Imana, tubukura mu kunywana n'Imana. Niho tuzi Imana igakora ibintu muri twebwe, hama yamara gukora ibintu muri twebwe, ivyo iriko irakora muri twebwe gatuma n'ibisigaye vyikora tugize effort nkeya, kuko Imana iri muri wewe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Icambere rero shaka kuvuga uyu munsi ndagomba kuvuga ku bintu bitatu canke karite zitatu canke ivyamwa bitatu vyiza byari mu buzima bwa Samuel. Icambere nacise competence, mu Kirundi nacise gushobora. Iyo tuvuze ngo umuntu ari competent, no kuvuga ngo umuntu mu vyaba ari karakora aba afise ugushobora, aba afise abilité, aba afise ugushobora, aba abifisemwo ubukerebutsi canke ububangutsi, aba abifisemwo ubumenyi bugaragara no koroherwa kugaragara mu buzima bwiwe. Haleluya. Amina. Icambere nakuye mu bintu bigize ubuzima bwa Samuel. Samuel yari umuntu bwa mbere na mbere ko tubona muri Bibiliya, tubona ari umuntu yari afise ingabire zidasanzwe z'Imana zari mu buzima bwiwe. Izo ngabire z'Imana zamubonekamwo ni kimwe mu kintu ca mbere ubuzima bwiwe bwari bufise. No kuvuga ngo kuri point ya mbere ya competence wandike A. Uravyumva? Ingabire. Ingabire z'Imana zari mu buzima bwiwe zari ziri evident. Haleluya. Yari afise ingabire mu buzima bwiwe. Kigira kabiri, yari afise ubushobozi canke yari afise ugushobora kumviriza Imana. Samuel ugiye urasoma Bibiliya ubona ko yari umuntu yari afise kumviriza Imana. Samuel urabona yuko mu bintu byinshi Imana yagiye ivugana nawe akayumviriza, rimwe na rimwe Imana ikamubwira ibintu binyuranye n'ivyo yashaka gukora. Ariko kandi ukabona yuko Samuel yari afise uko gushobora, uko gukunda, uko kwitwararika kumviriza Imana. Iki ni ikintu cagaragaye mu buzima bwiwe, kandi nipfuza ko kigaragara mu buzima bwawe. Ivyo ari byo byose urimwo, domene yose ukoreramwo, aho Imana hose yaguhaye, aho Imana izoguha gutegeka hose, tugomba kuba abantu bazi kumvira Imana, abantu bakunda kumviriza Imana. Hari igihe gushobora bidushira muri piège yo kutumviriza Imana. Hari igihe ivyo ufise mu bukerebutsi ushoboye ari ivyo udakonsultamwo Imana. Ariko kandi hamwe no kuba afise ingabire zidasanzwe mu buzima bwiwe, hamwe no kuba yarahawe amabanga n'Imana, ariko ndashimira Imana muri kino gitondo ku bwa Samuel, kuko Samuel yarazi kumviriza Imana. Hari abantu benshi bahora bakomerekera mu byo bafisemo uburambe, hari abantu benshi bahora bakomerekera mu byo bafisemo experience, hari abantu benshi bahora bananirirwa mu byo basanzwe bari bashoboye imyaka myinshi, hari abantu benshi bahora bakubitikira, hari abantu benshi bahora bahombera mu bintu bari basanzwe bafisemo inkomezi zidasanzwe. Suko ushoboye udakeneye kudepanda kwijwi ry'Imana, ariko hamwe no gushobora, ariko kandi ugomba kwibuka yuko inzira kanaka iboneka ko ari igororotse imbere y'umwana w'umuntu, iboneka ko ari yishika imbere y'umwana w'umuntu. Ushobora gukoresha amaso ya connaissance, ushobora gukoresha amaso ya experience, ariko birashoboka yuko utoshika, kuko hariho detail utabona iri spirituel. Igihe consultation yawe yose ihagaze ku bintu biri materiel, biri palpable, vyumvikana, ariko ni wumviriza Imana izokubwira inzira wabonye kwishika yuko idashika. Samuel yarazi kumviriza Imana. Mbwiriza umuntu mwicanye uti kumviriza Imana no muri domene yawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Samuel yari umuntu ashobora kubona kazoza. Yari afise ingabire, Imana ashobora kumwereka ibizoba, yamwereka ibizoza, yari afise uko kubona. Haleluya. Kigira kane cari mu buzima bwa Samuel, ndiko ndavuga competence gato canke gushobora. Yarazi ingene akwiye kwifata mu makrize akomeye yagiye ahura nayo mu buzima bwiwe. Yari afise ukumenya ingene akwiye kwifata
mu bihe bikomeye yagiye acamo mu buzima bwiwe. Twese mu buzima bwacu turahura n'ibihe bikomeye. Umwe wese muri mwebwe yarahuye n'ibihe bikomeye canke bishobora kuba biri imbere. Uravyumva, ibihe bikomeye birabaho. Ariko ikintu gikarakteriza ubuzima bwa Samuel nuko Samuel yarazi kubaho mu bihe bikomeye, yarazi kwifata mu bihe bikomeye. Kuko iyo utazi ngene wifata mu gihe gikomeye c'ubuzima bwawe, kuvyifatamo nabi bishobora kugwiza inshuro nyinshi ikibazo wari usanzwe uri kuragwana naco, kuko utamenye ngene ucifatamwo. Abantu benshi barinjira mu bibazo yaba mu ngo yaba hehe, ariko kuko atabwenge bafise bwo kumenya ngene bifata muri crise bariko baracamwo mu ngo zabo, ahubwo inyifato yabo idakwiriye ituma ya crise irushiriza kuba mbi kurusha uko yari yatanguye. Ariko kandi ubuzima bw'uyu muntu w'Imana yari umuntu azi kumenya uko yifata mu bihe bikomeye by'ubuzima bwiwe. Mbega woba ufise inyifato nziza mu bihe bikomeye by'ubuzima bwawe? Haleluya, amen. Ibi bintu byose rero byari bigize ubu buzima bwa Samuel, byatumye abantu bamwihweza kandi bamuri hafi bashobora kumugirira icizere, bashobora kumuraba bakumva ko yobarongora. Murambona abantu b'abakristo basenga ngo mana elevation, murambona n'amasengesho ya elevation. Ngira ndabahebuze ndababwire ngo elevation si ikintu cyo gusengera, kuko Bibiliya ivuga ngo l'élevation ne vient point du nord, du sud ou de l'est, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ugushigwa hejuru ntibiva mu buraruko, mu buseruko canke hehe, ariko gushigwa hejuru biva kuwuhoraho. Uhoraho ni washira hejuru, uhoraho ni washira hasi. Uhoraho ni wahagurutsa abami, uhoraho ni wakuraho abandi ku ngoma. Uhoraho ni washira umuntu hejuru akaduza ihembe ryiwe. Uhoraho ni washira ibendera ry'umuntu hejuru, ariko uhoraho ni wamanura umuntu. Nta na rimwe nzopfa nsengeye elevation, ariko kandi nzosenga ngo mana mpa competence, kuko niyo mpa competence elevation izoza. Sinzosengera gukuzwa, ariko nzosengera gushobora, kuko maze gushobora gukura biri automatique. Satani yapropoje Yesu icubahiro, Yesu nawe amubwira ngo icubahiro kiri ku musaraba. Satani yamuservye icubahiro kuri plateau, Yesu yakira icubahiro kiri mu rupfu. Ico yakuye mu rupfu aracagifise, yicaye iburyo bwa data gushikaho abansi biwe azobashira munsi y'ibirenge vyiwe akabakandagira, kandi izina ryose rizovuga yuko ari umwami. Ikintu cose kizoshirwa munsi yiwe. Data yugaraniye ibintu vyose munsi y'ubutegetsi bwiwe no munsi y'ububasha bwiwe. Niwe ategeka, niwe vyose biriho kubwiwe. Yahawe icubahiro, yashizwe hejuru kurushiriza. Apana kubera ico yasengeye, ariko kubera ico yabaye. Ico wabaye kizokugira kurusha ico wasengeye. Uriko urasengera promotion mu kazi kawe, uriko urasengera gufata ijya post iri hejuru bashize hanze, kandi barapropoza yuko abari indani mu kazi bashobora gufata ijya post. Uri muri 40 jours uriko urasengera ijya post. Lemblo teke leki tete. Natwe tukakubwira ngo fata, nawe ugafata nk'umukepera afashe penalty. Uravyumva? Ibintu byose ukabigira. Uravyumva? Oh, ebana ibintu ukabifata. Urafata ibintu mu mpwemu, ariko ntubifata sur le plan matériel. Uri umwendiscipline ku kazi, uri kigaba, uraceregwa, ufise amayimere nk'ayigicu cyo muri Canada, bavyuka mu gatondo hagira habe neje, gasohoka hanze hakagwa imvura, mu masaha abiri hagacika izuba, amaklima ane akipasa mu munsi umwe, umeze nk'igicu kitari maîtrisé. Et pourtant, uri kurasengera promotion. Wobona woro gushigwa hejuru. Abantu ba mbere b'abayendiscipline, abantu ba mbere b'amanyamafuti, abantu ba mbere b'abanyamanyanga, abantu ba mbere compliqué, n'abantu banka Imana yawe kubera ingene wowe usa.
ariko hageze 40 jours ugira wonde uri kurabohoza ndafashe kajya kazi ujya mu patron ntankunda ndamwugaje reka nakubwire ntagukunda kuko uteye isoni uri umukristo we n'umupagani ariko arakuraba akakuburamwe ivyamwa vy'Imana iyo abashobora gukora nko mu gihe ca Yesu yo kuvuma nkuko Yesu yavumye igiti kikuma ntashobora gusa kubikora kuko iyo autorité ntayafise. Ninde yaroze ishengero ry'Imana aho yemeza abakristo yuko hari ibintu bazoronka kubera gusa batokombye canke bagatontoma nk'intambwe? Ninde yakubeshe yuko mu buzima uzogira influence ugahindura milieu yawe uri umuntu utari exemplaire uri umu incompetent hakuza imbere y'Imana uvuga uti Mana nkora, Mana mpa capacité, Mana mpa kuba umukozi mwiza, Mana mpa knowledge, bazanye programme nshasha mpa kuyimetriza, ukaba umuntu yiga, ukaba umuntu soma, ukaba umuntu akora. Reka ndakubwire ico kiriko kirakubamwo nico kizokuduza kubera isi irakeneye kugukonsoma igihe uri produit fini, igihe usosa ufise akanovera muzosengera promotion izoba automatique. Igihe kimwe Samuel baramupinze, igihe kimwe Sauli baramupinza abaye umwami, baramukengera baramusuzugura, ari umwami wa mbere wa Israeli. Batangura kumukritika baramukritika. Sauli umunsi umwe ngo batonda urugamba, ndakunda Imana ikrea ama circonstances atuma wewe umenyekana n'ubwiza bwawe bukamenyekana. Twebwe ni du planifia nta makudu kubita. Twebwe ni twe influence circonstances. Oya tuzirekera Imana ariko on se laisse influencer par Dieu. Et Dieu a l'autorité sur les circonstances. Haleluya. Turayireka ikatwandukiza hama nayo nikabifise ubushobozi kubihe. Umunsi umwe ngo atonda urugamba, umwami bagaya aje mu gihe ca Samueli, ariko ngo ashitse ku rugamba agwana intambara baranesha ibara riragwa. Bavuye ku ntambara ngo batabarutse bagarutse ngo baca barabazanya ngo babandi bamugwanya bari hehe batwereke tubice. Sauli aca baobrije gusabira ikigongwe abo bantu ntibarinde kubica kuko Imana yari ihejeje kudemontra competence afise ku rugamba, bituma n'abatamwemera bamwemera kuko Imana niyo itwemeza abantu. Twege nta publicité twigirira ariko Imana izokwemeza abantu. Mu muryango wawe ushobora kuba umuhererezi ariko Imana izokwemeza abantu. Iwanyu ushobora kuba ari wowe utazi no kuvuga ariko Imana izokwemeza abantu. Naho uzibimereye nk'ikiragi bazoza guprovoka ico uvuga kubera ico Imana ikirakora mu buzima bwawe. Igihe Imana iguhaye abilité, igihe Imana iguhaye capacité, igihe Imana iguhaye competence, nturondera abantu barakurondera. Mbwira umuntu mwicaye uti nturondera abantu barakurondera. Nivyo ko uyu munsi kuri marché du travail barakubwira ngo ugiye muri interview ugomba kwidandaza. Hariho n'abasigaye baja mu formation ya interview. Ugomba kubwira entreprise ico ushobora kuyimarira. Je ni mwanyakira, I will change everything. Uravyumva zohindura ibintu. Bakubwira ngo ugomba kuba confident. Reka confident si ibintu bagira muri interview. Uravyumva confidence iri ndani irahari canke ntihari, ariko si umwambaro wambara kubera ugiye muri interview. Biriho canke nta biriho. Kasanga umuntu ari forme ngene ngo ucuvuga gutya ngo Jenny naza ngo zo bla bla la. Reka ndakubwire twebwe ubwami tuvamo ntitwigirira publicité, ariko ibikorwa vy'Imana mu buzima bwacu birivugira. Yesu yaravuze ngo je sinishingira intahe ariko data ananishuhudia. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyo ufise gushobora, iyo ufise competence mu buzima bwawe, ibintu bizokwikora. Rero nimba turiko turasenga, ndakeneye Imana kwima efficacité muri domaine yanje. Nimba domaine yanje n'umupastori, ndakeneye kwimana impa efficacité muri pastoral. Niko kazi kanje, niko nkunda, niyo passion yanje. Haleluya. Ndafise n'ibindi nkunda kuri 2e degré na 3e degré, ariko ico ndagikunda kuri 1er degré. Ndasaba Imana ngo ma kuba. Simvuga ngo ngira canke mpakijya ma kuba. Oriyo y'ugusaba ico dushaka ariko dusaba ico ashaka muri twebwe.
ni kangahe mu buzima bwawe, muri kariyeri yawe, mu kazi ukora, muri domene yawe, icyo watanguyemo akazi, icyo watanguyemo bizinesi, n'iryari uzi imbere y'Imana ugasenga uti Imana, kuri uru rubuga hari competition nini, hari abakonkura benshi, Mana mpa competence, mpa kuba different. Urazi iyo utanguye gusaba Imana competence, icitangura ijambo rya mbere rikora icitangura kugukosora, ikibanza kukubwira ingene uvyuka ucerewe, ikibanza kukubwira ingene watanze amarandevu y'abantu uzorivra ibintu byabo uyu munsi ukaba utarabibakorera, icitangura kukwereka aho ugwaye, bigaca bicrea repentance. Hama ukavuga uti Imana, nukuri navutse mu caha, mama yamvyaye mu caha, niko tricher, niko bandi, niko komplike, ikinyoma ni reflex, nkuko umuntu ahema niko mbesha. Mana ndabara, bohora, kora ikintu muri jewe, kuko Mana iki kirashobora kwica aho uri kuratwara ubuzima bwanje. Watangura kuririra Imana igatangura kukubohora, wazi imbere y'Imana igihe cyose ukibuka yuko ufise besoin yo kubohoka. Ariko abantu b'Imana ya masengesho atubesha, ukumva abantu ngo barafashe amabisi baragiye ibubanza ku misozi y'amahombe, abandi barafashe amadege baragiye Israeli, bagiye kurondera, iyo niraguzaje, iyo ni sorcererie, kuja kurondera yuko position geographique iza guhindura ibintu byawe vy'akazi, ibintu byawe vy'akazi bihindurwa n'inyifato yawe mu kazi. Hama nimba harimo na attaque spirituelle, reka icike spirituelle, ariko utari kurayikontribue wako wewe. Ariko reka kwiyataka ku bibazo vy'impwemu, udashaka kwiyataka ku bibazo vya bantu b'Imana. Sinzi ikintu catwigishije tricherie. Vendredi isomene tumaze imisi twiga ku bintu vy'indani. Vendredi twarigishijwe, turabwirwa yuko iyo ushaka ko inzu yawe ija hejuru ubanza kuja ikuzimu cane. Profondeur ujamwo iradetermina elevation ujamwo. Uyu munsi butuma abantu babwirwa, bo babwirwa yuko ataco bakeneye kwimba, bakeneye juste kuduga. Ariko reka ndakubwira inkuru yawe mbi, nuko umaze kuduga utabanje kwimba, igihuhusi kigiye guhenura ivyo wubatse byose. Bantu b'Imana, ntidushobora kuba turi abantu b'Imana dushaka gukurikira Imana, dukunda Imana, ariko tukavuguruza principe zayo. Iyo ni rebellion, ubwo n'ubugararije buteye ubwoba. Ntidushobora guhindura ibintu Imana yetablishije muri principe zayo. Ushaka kubaka inzu ikomeye, urimba fondation ikomeye. Iyo uri kushira amafaranga muri fondation, nta muntu ndabona asiga irangi muri fondation, nta muntu ndabona ashira udukaro twiza muri fondation, kuko gisa n'ikintu cikiyarara, ubona ko nyene tugishira kwisima nyene yari ndiko tipu ndadataye, ariko kandi ntayutaye kuko ni muri fondation, kuko ntihazopfa habonetse, ntiyaja hejuru, abantu ntibazohabona. Hama rero tukaba tutitegurira ibyo hejuru cyane, uravyumva? Ariko kandi profondeur yawe mu Mana izodetermina influence yawe uzogira mu isi. Igikurikira cari mu buzima bwa Samuel. Gisa nico ndako navuga, Samuel yari afise caractère. Caractère nayisobanuye mu Kirundi, canke nararavye muri dictionnaire, muri psychologie. Baravuga yuko en psychologie ni manière habituelle et stable d'être. Uravyumva? De sentir, de penser, d'agir et de réagir dans un certain type de situation. Ni ingene umeze, ingene ufise ubuzima utanyiganyizwa, ingene wumva ibintu, ingene wiyumvira, ingene ukora, ingene wifata mu bintu bigushitseko, ingene wifata mu masituation. Iyo niko bavuga muri psychologie. Ariko je nshaka kuvuga caractère muri aspect iri spirituelle. Nayise kwanza mu Kirundi kamere keza. Ni watora irindi jambo rivuga caractère uze kurimbarira ko caractère nayise kugira kamere keza. Iyo mvuze ngo personnalité y'umuntu na caractère y'umuntu ni ibintu bitandukanye. Personnalité yanje ndi umuntu yugaye. Personnalité yanje ndi umuntu adashushe. Uravyumva? Iyo ni personnalité, si caractère yanje. Iyo umuntu ari umuntu avugira hejuru canke atombokwa, ivyo vyitwa biri mu rwego rwa personnalité. Personnalité yawe ni ingene uboneka, ni ingene tukuzi, ni ingene useruka. Ariko caractère yawe si ingene tukubona, caractère yawe ni ingene umeze indani naho wowe uzi kubinyegeza muri personnalité. Muriko muranyumva?
muriko muranyumva sivyo? Ni ukuvuga rero mu yandi majambo, iyo mvuze ngo karakteri yanje benshi muri mwebwe ntimushobora kuyimenya, kuko ndashobora kuyinyegeza mu kungene meze. Ndashobora kuba ndi umuntu w'ugwanko ariko nkatwengera abantu bose. Ni ukuvuga ngo personalite ni kimpa, ni ingene mumbona, ni ingene nseruka, ibyo ndashobora kubijera. Ariko karakteri y'umuntu ni ingene amerewe indani, ni ingene ameze indani, ni ingene ameze neza canke ameze nabi, ni ingene ari umuntu w'inzigo canke ni ingene ari umuntu ameze neza. Ariko kandi mushobora kubimenya canke ntimubimenye, ariko karakteri ni wewe w'indani. Muri aya masengesho ndagomba gutumirira abantu b'Imana ko tuzi imbere y'Imana tukazana karakteri zacu, akamere kacu k'indani. Kuko ingene tumeze indani ivyo birakomeye cyane, kuko nivyo bizana ivyo twama hanze. Urashobora kubinyegeza igihe kanaka, urashobora kubinyegeza igihe gize gute. Reka ndabaha akarorero k'ibintu muhora nkunda kubona bikunda gushika mu Kirundi, mu kuntu tumeze. Mu Kirundi uza gusanga abantu barihishije, kandi rimwe na rimwe usanga abantu arashobora kuba atagukunda ntabikubwire ariko akagutwengera. Arashobora kukuvuga hanze ariko ushitse agahora akakumvisha ko ari wewe wa grave. Arashobora kukwereka ko muri kumwe, ariko hari ahantu ushika mu buzima ugategerezwa kugaragaza ico unyibazako, sivyo? Nihagera ku bintu bikomeye, naho wanyihishije uzoja habona. Nihagera ku bintu bikomeye, sivyo abantu b'Imana? Ugacubona umuntu atavuga ngo ngo bimubwira gute, basha ngo je ngo vyerekana gute, none ni muri abagenzi, none wowe ni mwama muri kumwe, ni wowe bimubwira yuko utari prêt kubikorana nawe gutyo wonya kagateka ntavyo no mubwira. None ni muri abagenzi, ego turabagenza ko ntavyo no mubwira. Ariko ugasanga ushitse mu ikorosi aho utagishobora kwinyegeza, utegereza kuja habona. Nibande mu video niko ndavuga. Bisobanura rero ngo mu buzima bwacu urashobora guhisha karakteri yawe, ariko hakagera igihe situation kanaka izoyishira habona, ukaba oblige kuvuga ati je n'ukuri ntibishoboka. Ico gihe nico gituma uzosanga mu makominote yacu haba deception nini cyane, kuko abantu baranyegeza ico bibaza ku bandi, kugeza wa munsi bazogishira habona, wa undi akabashoke ingene mwabanye iyo myaka utigeze umuhishuka ico umwibazako. Rero ndashaka kuvuga ngo ingene meze jewe indani ndashobora kubinyegeza, ariko touta amashami yavyo azoboneka. Nico gituma biriva ngo nta cahishijwe kitazogera gute, kitazoshigwa habona. Rero iyo nsenga nkabona muri karakteri yanje ndi umuntu atababarira, canke nkabona muri karakteri yanje ndi umuntu agwaye, iyo nsenga ndaza nkavuga nti Mana, naho abantu batazi ko gwaye, ariko je ndazi ko ngwaye. Kandi wowe usese umutima w'umwana w'umuntu urazi ko ngwaye. Mana y'amasengesho yanje imisi 40 ndagomba kuzana imbere yawe ubu bugwayi bundimwo, ndanduye, ndacafuye. Nukwiye kwisatisfeza nuko abantu batarakumenya, nukwiye kwisatisfeza yuko bitarahabona. Narabonye abantu bafise ikibazo muri bo ca homosexualité, kuryamana n'abahungu caye kuryamana n'abakobwa, ariko cyane cyane nabibonye mu bahungu, oriye yukuza gufashwa kugira ngo abohoke aho hantu ubuzima bwiwe bugwaye, aho hantu mu buzima bwiwe hari ikintu kitameze neza, kugira ngo aboneke nk'abandi, agacaja kugira mariage, kugira ngo muri societe aguma aboneka ko nawe ameze nk'abandi, akarongora akavyara abana. Ariko kubera ingwara imizi itarapfa yayo izoguma ipusa yagera hagati bikanka akagonga imoteri, akaba oblige gushira habona homosexualité yiwe. Abandi bakavuga ngo none wewe ntiwagize mariage, akavuga ati iyi myaka yose nari ndabifise ariko biranse. Kubera iki? Kuko utitwararitse cyane kubohoka, ariko witwararitse kwafisha personnalité iri normale, iri acceptable muri société uvamo. Bantu b'Imana, nimba ari ikintu ca mbere ubwami bw'Imana bukora ko mu buzima bwacu ni karakteri zacu.
kuko aho niho byose biva, aho niho ibituvamo bidudubiza. Bibiliya iravuga ngo c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ibidudubiza mu mutima nivyo akanwa kavuga. Nico gituma guswanya no kwitwararika, Bibiliya iravuga ngo murinde umutima wanyu kurusha ikindi kintu cyose, kuko aho niho uravyumva, niho hari isoko, niho hadudubiza. Reka ndakubwire, peu importe capacité ufise y'ukunyegeza no kwambika impuzu no guhisha, to uta icugwaye ku rwego rwa kamere kawe kizoja habona. Kandi ko bari ugupfisha ubusa ubushobozi bw'umusaraba, kudashika ku musaraba ngo tubohoke ibyo tugwaye vyose. Turashaka ko abantu bakizwa, ariko kandi nta caractère, nta kamere keza dufise, nta vyamwa vyiza bituvamwo. Uradukina muri eglise ukatwereka ko umeze neza, ariko abantu bakuzi bari muhiri wawe. Abo onye bazi ngene uvyuka, bazi ngene uryama, nta n'amaeforo bagirako, kuko uraruhutse uri muhira. Ariko muhira nimba utahemewe, ni ukuvuga ngo uracafise urugendo runiniya rwo guswanya no kwegera Imana, kuko ubwami bwawe buze. Iyo tuvuze ngo ubwami bwawe buze, uhamagara ubwami bw'Imana, abuhamagara muri position géographique déterminée. Simamagara Imana muri Amerika ndi ngaha, ndayihamagara mu nzu yanje. Mumbwire ngo turavyumva. Okay. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Samueli yabaye mu bantu afise vy'ukuri umutima utunganya, afise ugukunda Imana, ari umunyakuri, ari umuntu atamacenga ari mu buzima bwiwe. Samueli umuravye ni umuntu nta macenga, akunze, yarakunda, yakunze na Sawuli gushika naho Imana imubwira ati wowe kuratakaza umwanya ku muntu nakuye ko amaboko, acana naye. Samueli yakunze abana ba Isayi, akumva yobagira umwami, ariko kandi Imana yamubuza kukazi kuyumviriza, akabihagarika. Samueli yari umuntu uko yagaragariye abantu, uravyumva, yari umuntu, uravyumva, ari intègre, yari umuntu muzima, yari umuntu, uravyumva, caractère yiwe, uravyumva, irimwo vraiment exemplarité idasanzwe, kubohoka kudasanzwe. Uku kuntu abantu bari bamuzi vyatumye abantu bashobora kumwizigira, hageze ku vyo kubafasha kubona gutabarwa kw'igihugu cabo, hageze ku vyo kubafasha kubasengera n'ibindi byose, abantu bamugize ku icizere. Amina. Icabateye kumugira ku icizere gikomeye nuko baramuraba chini na juu, bakabona yuko Samueli mu mutima wiwe nta yindi nyungu afise nimwe atari inyungu ya Isirayeli no kubona Isirayeli imererwa neza. Murabizi bantu b'Imana, hari igihe ushobora kubona umuntu ukavuga ati uyu muntu sindamuzi cyane, ariko uyu muntu aranyinspira confiance. Uravyumva? Nivyo kushobora kwihenda, ariko Samueli uko abantu bari bamuzi imyaka yose babanye, yabateye icizere kidasanzwe kubijanye nuko ari. Nta bantu bo kwishira mu maboko, nta bantu bo kwemera kurongorwa, akabatwara ku misozi gusenga, akababwira kwisonzesha, akababwira kugira gute, akababwira kugira ibi nibi nibi. Nta bantu bari kumuha ubuzima badafise ikintu bamubonyemwo kibatera kumwemera no kumwakira. Bantu b'Imana, iyo caractère yawe Imana yagira yiforja, iyo Imana yagira kubaka muri kamere kawe, abantu bakamara kubona yuko nimba ari entreprise ukorera, nimba ari ministère ukorera, nimba ari famille yawe, nimba ari projet uri kurakorera, abantu bakamara kubona yuko wewe urota inyungu z'ico kintu, abantu bakabona yuko ufise umutwaro w'ico kintu. Kubera ko ushaka ko Imana iguteza imbere mu kintu, abantu batariko barakubona mu mutwaro. Umuntu yarambwiye ko amaze igihe ariko arasenga kugira ngo Imana imuhe don ya guérison. Arasengera cyane ingabire yo gukiza abagwayi, ingabire yo gukiza abagwayi. Numva turiko turaganira muhemu yararampaye kumukaputa yuko motivation zibe ziri fausse. Motivation une, la fausse. Uravyumva? Hama
turiko turaganira ngenda ngerageza gushaka kumenya kuko uri kurasaba Imana ngo iguhingabire. Uko twevoriwa nza gushika ahantu ndamufasha gutahura kandi nawe akavyumva yuko impamvu yo kurondera don ya guérison nuko ashaka efficacité yo gukora ibitangaza hama cike rurangirana kuko abantu bose bashaka ibitangaza, ariko ofonza kumva ko umutima wiwe nta mutwaro nta n'urukundo na rumwe afise kubijanye n'ubwami bw'Imana. Rero hari igihe usanga uri kurasengera ngo Imana igukuze mu kintu, ariko karakteri yawe ntitugaragariza umutwaro ufitiye ico kintu uri kurasengera. Kubera rimwe na rimwe isengesho ryawe riri orienté canke riri motivé na ntuzenya na motivation zawe zo kuba quelqu'un. Bantu b'Imana nasanze mu bwami bw'Imana siho hantu tuza kubera ba quelqu'un canke ba quelqu'une. Nukuri hari umuntu ashobora kuja muri domaine akaja mu migambwe, hari umuntu ashobora kugenda akaja mu kindi kintu ashaka kuba rurangiranwa, ariko ngira ndaguhebuze nimba uri umwana w'Imana wakijijwe wakebwe mu mutima wawe ukaba wapartena ku bwami bw'Imana, biragoye yuko ubaho urondera popularité, kuko kuba populaire si objectif, ni objectif païenne. Ariko kandi uri umuntu w'ubwami bw'Imana urondera ko umwami wawe aba populaire. Iyo uri kuriyemvesisa mu kintu kiri opposé y'iyo objectif y'ubwami, ngira ndaguhe prophecy tu vas échouer. Sinzi ryari ariko uri ku nzira yo kunanirwa. Vuga uti caractère. Nimba ari departement ya mbere igoye guhindura ni caractère. Nimba ari gisata ca mbere kigoye guhinduka ni caractère. Nimba ari ikintu catira abantu bake mu bikorane ni gikorane kiza kikwigisha kuri caractère. Ariko ibindi bikorane bidutwara mu bindi bintu byose biri populaire abantu baravyitaba cyane. Ariko wogira kuri affiche umunsi umwe agahamagara abantu muri stade ngo tugiye kwiga kuri caractère, uzosanga ico gikorane abantu bacita vyari bakeya. Kuko iyo ndiko ndavuga caractère mba ntanguye kuvuga ijambo ryo gupfa, kandi ijambo ryo gupfa rirabisha. N'igihe Yesu yababwira ngo azopfa baciye ngo bihagarike, acavuga ati mva inyuma Satani, kuko gupfa ni ikintu twanka. Hama gupfa iyo niko ndavuga gupfa ni igihe utakaza ibyo wewe wahora ufise nk'inyungu zawe kugira ngo wambrase inyungu z'Imana. Ivyo bisaba gupfa kwa ule mtu wa ndani. Sema nyuma yangu, sema kifo. Sema kifo. Kifo kinaumiza. Kama ni kifo volontaire ni aje? Volontaire kifo na de papa ntabyazi. Kifo volontaire. Vincent Tanzania hauna. Unaona kifo cha maksudi. Wenye wanaongea lugha ya Kiswahili munisikilize. Kifo cha maksudi kinaumiza sana. Ni wakati wewe peke yako unajileta mbele ya Mungu na mwambia nitengeneze, sambua. Hiyo wakati mama ikifika inaumiza sana. Inaumiza sana. Haleluya. Hata hiyo mahubiri inaumiza sana. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Igihe nemerera Imana kwica ibintu, igihe Imana integeka kuja kugira ujya mugore ngo saba pardon, igihe mu buzima bwanje sinigeze nsaba pardon, nimba ari ikintu cananiye gusaba ni pardon. Pardon nayisavye umunsi nakira Yesu. Point et trait. À la ligne, ibisiga naho wanzirika naho wamboha sinashobora kuvuga pardon. Nkacangira rero mariage. Urazi muri mariage ngene pardon ivugwa kenshi. Narashobora kura nk'ukwezi ndayiyumvirako. Ako nkumva ko muhemuyera tampebeye. Nayivuga nkumva ndahwereye bampamvye n'agasaraba bashizeko na ne ariko igihe cyose twemera muhemu agakora ikintu kubijanye na bwa bumuga bwacu, ico gihe tuba turi positionné pour l'élévation, kandi ico gihe tuba turiko turemera ko Imana ikora ivyo igomba gukora mu buzima bwacu, bizotuma ijwi ryacu ryumvikana, kuko utuma abantu bemegwa ni Imana. Igihe wayemeye izokwemeza abantu. Ndangirize ca gatatu. Bwira umuco nti connection. Tapana internet. Connection. Haleluya. Connection na yise
gufatana n'abantu, gufatana n'abantu kuko biri appliqué naho bidashobora gute. Ive wewe wize indimi connection iki inde ubusabane ni fellowship, ni communion. OK, jusqu'à preuve du contraire, connexion. Kandi ciza cha connexion sine kuitahura na nyokuru ndazi ko ayitahura ngaha nyokuru connexion urayizi, urayifise nawe muri internet uruvugana na Suzanne. Connexion abantu bose barayizi. Rero nyokuru nimba yitahura abasigaye kazi yenu. Connexion. Kwimatanya, kwinjira na mu bandi, kwinjira na mu kwinjira mu bantu. Bwana sifiwe sana. Guhuza. OK, etc. Umwe wese anajaza. Amen. Ndashaka kuvuga ngo mwize ku buzima bwa Samuel, muzobona yuko Samuel yabaye umuntu yize kumenya ururimi rw'abantu no kwiga kuba mu bantu. Ikindi agomba kugihanura abantu bakuze mu mpwemu. Rimwe na rimwe abantu bakuze mu mpwemu birabagora kwinjira mu bantu cyangwa gukonekta n'abantu kuko batazi gutahura ururimi rwabo bariko barakonekta nabo bagezemwo. Samuel yarazi kuvugana n'abami, Samuel yarazi kuvugana n'abantu bato, Samuel yarazi interactinga n'abantu bose. Samuel yamenye no kubana n'umukozi w'Imana ameze nk'uwaguye, akamurespekta, akamwumvira, kandi Imana yamukuye ku kuboko. Samuel yashoboye kumenya kubaha umwami Imana yamaze gutabura ubwami bwiyo, akamuha respect. Sinibaza ko Samuel yari umunyamubiri, ariko kandi ndabona Samuel kimwe mu bintu byatumye abantu bashobora kumukurikira bakamuha icizere bakamukurikira nuko yashoboye kumenya kuvugana nabo no kubana nabo. Mu gicapo twasomye niwe bamaze iminsi barira, niwe yabazanye abagarukana ku Mana, abagarukana kuri repentance. Israeli yemera kumuzanira ibigirwamana basenga n'ibindi bintu byose, bamwemerera ko abarongora bagarukana imisipa kuja kwihana no kwihekonsilia n'Imana. Bemera ko abarongora kuja gutanga ikimazi cyo kwihekonsilia n'Imana no kurira Imana kubw'ivyaha vyabo. Hari igihe tunanirwa gukonekta n'abantu no kubazana kwihana, kubazana kuri repentance, kuko rimwe na rimwe twinjira mu buzima bwabo tubacira urubanza, bigatuma habaho igihome gituma badashobora kwakira message yacu. Ikintu natahuye nuko utanga message si umumamfutiste. Nahora mbona abantu bavuga ubutumwa mwibarabara avuga ngo nimwihane muraranduka, ukabona nta n'ubugwaneza afise, ukabona iri sanfu, ukabona ashaka juste kubwire bikugwe mu matwi kugira ngo bishoboke Yesu agaruke gutora ishengero, kuko byaravuze ngo ubutumwa nibwashika ku mahanga Yesu azoza. Abona bo kuko bashaka ijuru, hari gihe bavuga ubutumwa gusa kugira ngo babukubwire buze bukwagirize, ariko atamutwaro ushobora kubona rimwe na rimwe kuri bamwe nkabo, kuko utanga message ntaza kuyigwa nk'uko bisishuti, ariko utanga message agomba kuba ari conscience yuko hariho possibility yuko message nje kuguha ushobora kuyanka. Iki nico catumye Natani amaze kwerekwa ko Dawidi yakoze icaha, niyaje kumuha message mu gasuzuguro nk'uko ari umuntu spirituel. Mungu ameminonesha ya kwako, Mungu ameminonesha, amekunionesha bya kwako nabiona. Uliko wapi jana? No. Paulo yaravuze ngo haba mu Bagiriki nigira nkabo, haba hehe nigira nkabo, kugira ngo ushobore kubazanira ubutumwa bwiza. Umumessage araprepara terrain y'ubutumwa kugira ngo bushobore kwakirwa, ntabutanga muri desordre, ntabutwanga muri mukajagari, ariko abafise ubugwaneza bukwiye bwo gushaka gukomunika icyo Imana yamubwiye, kugira ngo hirya y'ukwakira message ndashaka kuyakira, kandi kuba nayihawe ukayakira nzoba ngize success. Ariko kuyihabwa ntuyakire, hari ikintu kizoba gihajije kinsubiza kuguja kugusengera. Samuel yamenye ururimi rw'abantu, yamenye langage yabo, yamenye ibyo batahura, yamenye uko agomba kubavugisha, yamenye kugabanuka.
muntu uri ngaho w'impwemu, ngira ndakubwire ngo nturi w'impwemu kurusha Yesu. Yavuye mu ijuru, yambura icubahiro ciwe, aza avyagwa n'umugore uwo yaremye, yemera kuvyagwa nawe, amanuka ku rugezo rwacu kugira ngo ashobore kudukomunika message. Kandi ntiyanayiduhaye gusa, yarungitse n'intumwa, yarungitse n'abavugishwa b'imbere baje nk'integuza, ba Yohani baje nk'integuza. Yesu yari yasuye yuko ibikenewe byose vyakozwe kugira ngo message izishike kuri terre iri favorable. Nimba Yesu yakoze ibishoboka byose kugira ngo dukomunike, natwega bari impwemu, ab'impwemu tugomba dusabwa sagesse nyinshi kugira ngo dushobore gukomunika ivy'Imana ikiraduha. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Kandi ico nico gituma n'imitima y'abantu Imana ishobora kuyiduha tukabarongora, kuko batubona mu bugwaneza. Ndarangije mvuga rero, igihe cyose mu buzima bwacu hari umuntu yavuze ngo ndarangije, ngo masigaje 30 minutes. Ndarangije. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Niwaza imbere y'Imana uzosabe Imana ikumpere gushobora, competence. Niwaza imbere y'Imana uzoyisaba uti Imana numpe caractère, kamere keza. Niwaza imbere y'Imana uzoyisaba uti Imana umpe guconnecta. Haleluya. Kuko ntushobora gukengera abantu, ntushobora no kwinyoha abantu, kuko ico cyose Imana izogutuma kiri en rapport avec les hommes. Ngira ndababwire ko ministère Imana yaduhamagariye, ntiyaduhamagaye kugira ministère kuba marayika, ariko ministère yacu n'abantu. Rero peu importe aho wowe ugeze mu gukura mu vy'Imana, ugomba kwiga kumenya kuba mu bantu. Nico gituma Paulo yigishije Timoteyo ingene ahanura abakecuru bangana na nyina, ingene ahanura abagore, ingene ahanura abapfakazi, ingene ahanura abana bakiri bato bari mu rungano rwiwe. Yari un jeune pasteur, ariko yigishijwe ingene yinteractinga n'abantu bose. Peu importe onction ufise, peu importe amavuta Imana yagusize, peu importe office yawe pastoral ufise autorité ku bantu Imana yaguhaye nk'aburongoye, abangana na nyoko uzobavugishe nka mama wawe. Amavuta ntakwexonera, amavuta ntagupriva umubano n'abantu nibisabwa kugira ngo bane neza n'abantu. Narabonye abantu benshi kubera amavuta y'Imana bacika nk'aba extraterrestre. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Peu importe amavuta yawe uko angana, ugomba kwiga kumanuka ukavugisha n'impumyi. Na Yesu yaramanutse araha umwanya impumyi bariko barazivya, arayiyokupa, arayakorda audience. Ntiyari yanditswe muri programme ko baza guhura, aravuga ngo ni mumunzanire. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Arakosora protokole yibaza ibindi, yari kikora protokole y'isi imucecekesha ngo hora we ntubona yuko utamaze n'imisi utibrosa, wamuhagaze ngano ngo rukoti rwawe hora uranuka, uravyumva hora ararenganya. Nyakubahwa yancu avuga ati sindengana mumumpamagarije. Bwira umuntu muco ati abantu mora nkunda kugira ngo jengo pastor ngo jengo abantu ndeka ndabivuge wo feminine ko bikunda kuvuga abakobwa ngo jengo abantu jengo abantu vrema ngo jewe ngo jengo nirinda abantu ni babi abantu ukibagira wowe uri iki, uri icuma, uri umusumari, nawe uri umuntu nk'aba bandi nyene. Kandi nimba Yesu atakengereye abantu akamanuka akaza kubaraba, uzokengera gute ico Yesu atakengereye? Ugororose kugeza hehe ku buryo udashobora kumanuka ku rugezo abo umwana w'Imana yaje akazira. Who are you? Gira umuco uti abantu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu bitatu byari mu buzima bwa Samuel, kandi ibi bintu bitatu nawe wotora ibindi ugakwiza liste yawe ukayigwiza, ariko ibi bitatu ndabigishije uyu munsi vyatumye Samuel agira influence. Bibiri bivuga ngo yarinze abaganza imyaka yose, ahantu hose yaja kubacira imanza,
amara imyaka 40 atawumucira urubanza, atawugira gute, yubashwe, asonewe. Israeli ifise impore, isanduku y'isezerano ihari, ibintu byose bimeze neza, bipanze neza. Ariko kandi Imana yamuhaye ijwi ryumvigwa. Ngira ndakubwire ngo wewe Imana yaje mu buzima bwawe kugira ngo iguhe ijwi ryumvigwa. Niwafata ugateranya, uravyumva, competence, ukayiteranya na caractère, ukayiteranya na connection, uzovyara influence. Ab'Imana bagomba kuba bafise influence. Mu muryango wawe ugomba kuba ufise influence. Mu bana bawe ugomba kuba ufise influence. Haleluya, ugomba kuba wumvigwa. Muri departement mukorera mugomba kuba ufise influence. Mu kazi ukorera mugomba kuba ufise influence. Abantu bagomba kuba bitega kukumviriza. Inama nihera utaravuga wewe. Abantu bagomba kumviriza ico wewe wiyumvira, kuko Imana yaguhaye sagesse yayo. Nkuko yahaye influence Yosef umunyamahanga, nkuko yahaye influence Daniel umunyamahanga. Nawe peu importe ikikudisqualifia muri societe turimo, ariko kandi nganda kubye ngo Imana ni yagucengera neza, nta kindi zobikeneye atari kukuexpose ku mahanga, ikaguha influence aho uvuga ibintu bigakoreka. Umuntu rero afise influence arahindura quartier yiwe, arahindura famille yiwe yaboshwe no kuraguza, arahindura famille yiwe yaboshwe n'ibindi bintu by'ibintazi, arahindura akazi kiwe aho ibintu byamye biyangara, batakaza amafaranga bahomba. Ariko urashobora gushika nka Yosefu, Potifara agacatunga, akava ngo kuva kagapeti ndakaronse natanguye gutunga. Ngana kubye ngo iyo influence Imana ishira mu buzima bwacu iduha gukosora ibintu. Niho hantu haca haza hakomokira ijambo rivuga ngo Ebenezer, uhoraho ngiye kudutabara. Bibiri ivuga ngo bamaze kuza imbere y'Imana batangura gusenga, ngo bazana ikimazi baza kugitangira Imana. Ivyo vyanyibukije iminsi 40 y'amasengesho turimo, ngo bari imbere y'Imana batanguye gusenga, batanguye gushikandira ikimazi. Abafilistiya bumva ngo Israeli yakoranye, bahitamo kuza kuyitera. Baje kuyitera barabandanya barasenga. Ubwoko bubwira Samuel ngo Samuel, komeza udusengere, hari urwamo rw'intambara turiko turumva, komeza udusengere. Samuel aguma imbere y'Imana. Bibiri ivuga ngo Imana ituritsa imituragaro, itera urwamo, isanzaza Abafilistiya, ibanesha pour du bon. Biratuma batacongera kugaruka. Imana izitirira inzitiro za Israeli, hamara imyaka Abafilistiya batabatera, ahubwo Israeli itangura no kubohoza ibisagara yari yaratakaje, itangura kwigarurira ibyo yari yaratakaje. Umwansi w'igihe kirekire, umwansi aremereye, umwansi yarateye ubwoba, ahejeje kudisparesa, baca barashira ibuye aho hantu bagita Ebenezer, rivuga ngo uhoraho aracagize gute, aracadutabaye. Bwa bundi ntiyahagaritse na projet yo kudutabara, bwa bundi iyi minsi yose ntihari yatwirengagije, bwa bundi ntibyari byaramunaniye, bwa bundi Imana yacu ntihagabanukiwe mu nkomezi, bwa bundi Imana yacu ntiyaneshejwe n'Abafilistiya. Ebenezer, uhora aracagira gute, aracadutabara. Ndarangije nakubwira ngo uhora aracashoboye kugutabara ikintu cyaco cyose gitera ubuzima bwawe, ikintu cyose cyagusinzikaje, ikintu cyose cyaguhahamuye, ikintu cyose cyamye cigarukana, uhoraho aracashoboye kudutabara. Amen. Haguruka dusenga Imana yacu. Haleluya. Uhagurutse mu cyane uti uhoraho aracadutabara. Andashaka kubivugane na fierté na assurance. Haleluya. Nawe uri kuri internet ubwire uwo mwicaranye uti uhoraho aracagutabara. Nimba uri kurateka wikoreye umwana wawe, mubarire naho atumva ururimi uti uhoraho aracagutabara. Ebenezer. Haleluya. 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 Imana ntibinaniye gutabara, ariko Imana ikeneye aba agent, Imana ikeneye ba Samuel. Imana ntinaniwe gutabara umuryango wawe, Imana ikeneye ba Samuel. Imana ntinaniwe gutabara aho uva n'abuvamwo, Imana ntinaniwe gutabara, ariko Imana ikeneye juste umu agent yitwa Samuel, uwo yagize ko accès kugira ngo influence yayo muri we itume ibintu bikoreka. Ndashaka kubona ibintu bihinduka, ndashaka kubona impinduka. Hari amasengesho menshi sengera, ariko sinikura muri equation ya réponse, sinikura muri solution ku kibazo kihari. Ariko ndabaza ngo Mana, nibihe bintu kikeneye gukora muri jewe bishobora gukontribua mu kuzana iyi solution ndiko ndashaka kuzana. Naho dusengera ishengero tukabona turafise ingo zimeze neza mu ishengero, tukabona turafise abantu bazima ubuzima bwabo buriko burahinduka,
ariko kandi ku yindi mpinduka nkikeneye kubona mu ishengero ndabaza Imana ni Imana uretse ko ndabigusaba wowe ngo bikore nikihe nanje ukeneye gukora mu buzima bwanje. Haleluya. Ibyo bikagarukana ubuzima bwacu igihe cyose gutakaza. Ntuzushuhanira abantu ngo ntibakwemera. Ntuzumanipira abantu bawe ngo ntibakumvira. Iyo utanguye kwibutsa abantu autorité yawe, hari igihe nawe we uba uri defiant. Uretse ko nabo bashobora kuba aba rebelle, kuko birashoboka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uhoraho aracagize gute? Aracadutabaye. Nkuko bashinzira ibuye nk'icibutso babonye gutabagwa kw'Imana, nawe ngenda kubwire ngo ubwansi nico mwagwanye igihe kirekire, nawe uzoshiraho icibutso cyo kwibuka umunsi Imana yakurangirije iyo ntambara. Ashobora kuba ari ingwara, ashobora kuba ari ibintu bijanye na profession yawe, ashobora kuba ari ibintu bijanye n'uruvyaro rwawe. Ariko ngenda abwire ngo ndanezere muri kino gitondo kubona yuko hari umuntu Imana yaciyemo agacika igikoresho cyo kuzana ubwami bw'Imana muri ico gihe muri Israel. Abantu baheba ibigirwamana, igihugu kigira umutekano, ekonomi y'igihugu irazamuka. Umuntu w'Imana yafekta igihugu ku bintu byose. Aha mwese muraba agent potentiel, mushobora kuba recruté mu bwami bw'Imana kandi mwabaye recruté abakijijwe. Ndagomba kukubwira ngo ahantu hose uri uheruka kuronka akazi gashasha, uheruka kwinjira muri entreprise, warahasanze ibibazo. Abo hasanze bafise experience bakora kugira ngo shanga ibintu byo ngo byarayangaye bivuga ngo sinzi ko ari n'amezi dusigaje ngo we nawe uronse akazi ngo ntituze ngo yabigira bipfe. Ariko bihora bigushikira kwibaza yuko woshaka kubura solution yo entreprise. Mbega muri considera muribona nk'abafeza partie y'inyishu, muribona nk'abantu Imana yahaye autorité ku buryo dushobora kwaplika verite na volonté y'ubwami bw'Imana ahantu hamwe turi, ibintu bigahinduka grâce à nous. Bantu b'Imana, aba bantu ba Samuel bari abantu muhemu yeragendera aba visita temporairement akadisparaître, ariko ntibaretse gukoreshwa ibintu bikomeye bihambaye. A plus forte raison mwebwe mufise muhemu yera muri mwebwe, yagereye muri mwebwe, ibintu bishobora guhinduka muri famille zanyu, nimushobora kwevaluwa, nimushobora no kwimagina ingene biri grandiose. Ariko nimba umwansi yarabambuye ikicimviro ca influence mukwiye kugira, mugashika kurugezaho mumva muri domine n'ikibazo, ndarangije ndababwira ngo garuka muri position yanyu aho muvuga ngo reka ubwami bwawe buze. Haleluya. Ndashaka udugije ijwi ryavuga uti Imana reka ubwami bwawe buze, tangure gusenga. Haleluya. Icari cyo cyose kirimo amananiza uvuga uti reka ubwami bwawe buze. Haleluya. Amen. Icari cyo cyose kirimo amananiza mu vyawe uvuga uti Imana reka ubwami bwawe buze. Niyihe difficulty turi kurahura nayo, nikiye kintu kikuderange, nikiye kintu kikudagisuporta, nikiye kintu umva ko gikwiye guhagarara, gikwiye gusesa, nikiye kintu umva yuko gikwiye guhinduka, nikiye kintu umva yuko no. Haleluya. Ndagomba kumva amajwi y'abantu, ndagomba dusenge. Haleluya. Mumpe iminota 5 yo gusenga. Haleluya. Mu minota 5 yo gusenga turasohoka ngaha anya, ubu ni minota 10 ya saa 6:15 turasohoka. Haleluya. Ariko munyemerere uravyumva tuje ku masengesho gatoya, n'indwi tuzobandanya. Ariko kandi hari ibintu bigomba guhinduka. Imana yatugize abagabo n'abagore ba influence. Imana yaduhamagaye ko influence amaterritoire, Imana yaduhamagaye ko influence amafamille, Imana yaduhamagaye ko influence ibisagara, Imana yaduhamagaye kugira influence, kugira ijwi riseruka, kugira ijwi ryumvikana mu bihugu, Imana yaduhaye kugira ijwi ryumvigwa aho twegereye, aho dukikuje. Iyo niyo mission, iyo niyo point ya gatanu ya mission ya Life Center, aho dusohoka tukaja guhindura ibintu. Imana ituzana mu ikambi hano mu rushengero kugira ngo tuhakirire ibikenewe byose. Imana nizo guha competence. Urakeneye competence mu kazi kawe, nta efficacy tufise, birumvikana ko bagomba kukwirukana kubera ama resultat bakwiteze ko, ama objectif akazi kaguhaye nturi kurayashikako, nicyo gituma uri menace. Ariko n'Imana ikarifya abo yahamagaye
dukeneye ni Imana iduha competence, Imana yo guha competence. Abakeneye competence muri kino gitondo muri domaine yayo yose, haba mu bikorwa, waba uri umucontable, waba umumedecin, waba umujuriste, waba umutoza kori, waba umudandaji, uriwe wese, waba umwigisha w'amashuri, waba umunyeshuri, urakeneye competence. Nitanga competence, nitanga competence, nitanga ubushobozi, nitanga abilité. Ivyo ni ibiduha. Niyaguhaye akazi itaza amadefi wagomba guhura nayo, ariko nivyo naho biri technique bimwe arashobora kubiguha, arashobora kugurura ivyimviro vyawe, arashobora kugurura umutima wawe. Ni Imana nyene ikora kuri caractère zacu, ingene tumeze indani, ivyo abantu batazi, aho tuboshwe, aho twaboze, aho twononekaye, aho dufise umururazi, aho dufise imbuto mbi y'umwansi, akenewe kubomoka muri caractère yanje. O Mana, ngwino ubomore, ngwino usambure. Reka ijambo ryawe rize, kuko ryo rirasambura, rikubaka bishasha. Rishobora kuza hari neya rikahashira ibintu, rishobora kuza hagaragara rikahashira ibintu. Reka ijambo ryawe ribikore, reka ijambo ryawe rinkore, reka ijambo ryawe rinkore. Sinkeneye guparesa, sinkeneye kuboneka, sinkeneye kuboneka ukucanke kujya, ariko Mana reka igikorwa cawe c'indani, reka igikorwa cawe c'indani, reka œuvre yawe à l'intérieur de l'homme de Dieu, à l'intérieur de la femme de Dieu, à l'intérieur de la fille de Dieu. Ndavuze Mana ngo reka ukore papa, tenda papa, tenda, kora Mana, vuga uti Mana kora Mana, vuga uti Mana kora Mana. Ivyo utari kuraronka bimwe vyugariye muri faiblesse ya caractère yawe, ivyo utari kurishurwamo bimwe ntibifise inyishu spirituelle, ariko bifise inyishu ya transformation. Hari bigomba gukoreka. Reka gusenga uko utariko, ariko sengera ubuzima bwawe. Haleluya. Yaravuze ngo ukeneye ubwenga busabe. Hari ivyo dukeneye indani muri twebwe. Haleluya. Ntuzi kubana n'abantu, wama mu makonfli, wama mu njyane, wama mu mahane. Urakengera abantu, ntuzi kumanuka, wifata kuri muri classe yo hejuru, wifata kuri spirituel, wifata yuko udakundwa cyangwa utemewe, wifata kukengeretse, bikakunanira kwinjira mu bantu, bikakunanira gukorera Imana, bikakunanira kwinteractinga n'abantu. Warakomerekejwe n'abantu, uri kurahunga abantu, ariko ni wowe uhunga abantu. Reka Imana igaruke ikurestore indani muri wowe, usubire kwiconnecta, Fata ukuboko kuwo muntu muhagarara musengera uti Mana agendere ubuzima bwiwe Mana. Reka kino gitondo Mana tugenderere Mana, reka kino gitondo tugenderere Mana. Hari ibiriko biratuma ibyacu bisambuka, hari ibiriko biratuma ibyacu vyononekara, hari ibiriko biratuma imiryango yacu yononekara, hari ibiriko biratuma aho turi hadahinduka, hariho influence tudafise, hari impinduka tutariko turazana, hari impinduka tutariko turenspira, hari ijwi ryacu aho rigarukira. Abantu ntibatwemera, abantu baratudenigra, abantu batubona ko turi abantu banyuma, abantu batubona ko tudafite icyo twavuga, abantu batubona nk'abasharlatan, abantu batubona nk'abamagicien, abantu batubona nk'abanyamafuti, abantu batubona nk'abanyamafuti, abantu batubona nk'abahypocrite, abantu batubona nk'indyarya zisenga zidasenga, abantu batubona ukundi. Mana hindura ico gicapo, ariko nta bundi buryo bwo kugihindura atari ukuduhindura twebwe. Hindura inzu yawe papa, hindura abana bawe papa, hindura Mana. Kuri uwo mwambiro hagati yacu, kuri uwo muvinyu waboreje ishengero, kuri uwo muvinyu w'abadayimoni winjiye mu mashengero. Abantu baraboregwa, abantu bitiranya Imana n'ibitari Imana, abantu bifatanya n'ibisa n'Imana atari Imana. Kuri uwo mwambiro mu ishengero, kura uko kuboregwa mu ishengero, kura uko kuzazanirwa, kuri iyo confusion, kuri ico gitero, ico gitero kiri majeur sur ton église. Ndavuze ngo Mana ya église, Mana y'ishengero, Mana y'ishengero, Mana y'ishengero.
Oh Yesu w'ishengero, Yesu w'ishengero, Yesu mutwe w'ishengero, Yesu mutwe w'ishengero. Nta kuntu membre zoba différent de la tête, nta kuntu membre zoba connecté n'ikindi atari la tête. Tu es la tête de l'église, tu es la tête de l'église, et nous sommes ses membres. Oh, kiza ibihimba bigwaye vyacu Mana, kiza ibihimba vyo muri twebwe bigwaye Mana, kiza ibihimba bigwaye Mana, kiza ibihimba bitihana, kiza ibihimba bitikosora, kiza ibihimba vyijustifia mu makosa, kiza ibihimba bitabohotse, kiza ibihimba biri mu bujyajya, kiza ibihimba biri mu kubora kwa ndani ariko bikaparesa neza. Kiza papa, kiza papa, kiza papa, kiza papa, kiza papa, kiza ishengero ryawe papa, kiza ishengero ryawe. Waravuze ngo uzoza kuritora, waravuze ngo uzoza kuritora, waravuze ngo urarihaye mpwemu yera kugira ngo aritegure, arikure kudusembwa, arikure ku bucafu, arikure ko amaride, urikure ko amarabaga, urikure ko ubuhoma. Oh, wararungitse mpwemu kugira ngo ategure uwo mugeni. Ntibishoboka ko mariage iba umugeni acafuye, ntibishoboka ko mariage iba umugeni adafise fraîcheur, ntibishoboka ko mariage iba umugeni adasayangana, ntibishoboka ko mariage iba umugeni atari mwiza. Agomba kuba ari we mwiza mu vyiza bihari, agomba kuba ari we mwiza dans toute la créature, agomba kuba ari we mwiza mu biboneka, mu bihari, agomba kuzoba ari we mwiza, agomba kuba ari 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 mwiza. Sengera umuntu muhagarare uti Mana ubwiza bwawe Mana, muhamagarira ubwiza bw'Imana hejuru yiwe Mana. Naco bitwaye ukwasa, naco bitwaye ukomerewe, naco bitwaye ahageze, naco bitwaye ubumuga bwiwe. Oh, singomba kuraba intege nke z'umugeni, ariko ngomba kuraba ku bushobozi bwa mpwemu. Ndagomba kwizera ubushobozi bwa mpwemu yera, ndagomba kwizera ubushobozi bwa mpwemu yera muri kino gitondo, ndagomba kwizera ministere ya mpwemu yera, ndagomba kwizera kapasite ya mpwemu yera, ndagomba kwizera ugushobora kwiwe, ndagomba kwitega igikorwa ca mpwemu yera. Uwaonya suko ejo azoba ari mwiza, uwacumbagira ejo azoba atambuka, uwo yagoramye ejo azoba agororotse, uwo yononekaye ejo azoba asayangana, uwo yamaze kunuka ejo azokwambika umubiri mushasha. Shiketelebo sheteleko tieleblo shendeleko hendeleko tieleblo sheteleko limblo shendeleko teleblo seteleko landala kateleblo sheteleko tieleblo landeleko tieleblo sheteleko landeleko tieleblo sheteleko landeleko tielebo. Hari ubwiza, hari ugusayangana, hari ubwiza, hari ugusayangana, hari umutamana, hari ugusayangana, hari ukwambikwa, hari ugusayangana, hari ukwambukwa, hari ugusayangana, hari ukwambugwa impuzu ya mbere, hari kwambikwa impuzu ya kabiri, hari kwambugwa impuzu ya mbere, hari kwambikwa impuzu ya kabiri. Oh, hari uruta Ana ariko arambura Samueli amwambika nshasha, hari uruta Ana ariko arambura ishengero ajyambika impuzu nshasha, hari urengeye Ana yambuye Samueli akamwambika, hari uruta Ana yambura ishengero. Uwo ni mpwemu atwambura impuzu ya kera icafuye akatwambika nshasha, akatwambika nshasha, akatwambika nshasha. Nyambika papa muri kino gitondo, ndadugisha amaboko yawe yanje Mana. Nyambika papa, nyambika papa uyundi mwambaro mushasha, nyambika papa iyindi mpuzu nshasha, nyambika papa iyindi mpuzu nshasha. Iyi nambaye ndamaze igihe kinini ndayambaye, iyi ndambaye Mana yo mwijuru iramaze igihe, iyi nambaye Mana narayibiriyemo icuya, iyi nambaye Mana narayikoreyemo akazi, iyi nambaye Mana yarafatanye n'umubiri wanje, iyi nambaye Mana ifise ibimenyetso vyaho naciye, ariko Mana nyambika iyindi, Mana nyambika iyindi, nyambika, nyambika, ambika ishengero ryawe,
ambika abana bawe, ambika abahungu bawe, ambika ingo ziri hano hantu ziremerewe, ambika abanyeshuri bari hano hantu bagiye gukora ama examen, ambika abakozi bari hano hantu bariko baragwana n'intambara z'akazi, ambika bariko baragwana n'ikigatanya c'ubukene muri kino gihugu, bambike Mana aba agent b'igihugu bariko baragwana n'ubukene, bariko baragerageza gutora ama solution, bambike Mana abariko bararondera clientele, abantu bakenye Mana, bambike Mana, bambike Mana, bambike Mana, ambika imiryango Mana iri mu gakengegwe k'inzara no kwambara ubusa imbere y'abana, ambika imiryango Mana abagabo badashobora kugura impuzu, badashobora birukanwa mu mazu abana babona, bambike Mana, ambika Mana ishengero ryawe, ambika Mana abera bawe, waravuze ngo uzobarinda icago, waravuze ngo uzobarinda icago, icago nicaza uzobarinda, waravuze ngo uzobarinda inzara, waravuze ngo uzobarinda abari mu ihema ryawe, abari mu ihema ryawe, abadugije ibendera ryawe uzobambika. Twambike papa, twambike papa, twambike papa, twambike papa, twambike papa, twambike papa, musaba kwambike muri kino gitondo, ashobora kuguha impuzu itandukanye niyo wari wambaye. Haleluya, nizere kudasamaye, nizere kutari kurandindira ngo mpeze gusa, nizere yuko nizere ko nawe wumva ubukene bwawe ukaza kuri ayo mazi akumara inyota, atumara inyota, aratwambika, aratwambika impuzu nshasha niyoberana, ntashirikiraka kuyakera, ntashirikiraka kuyakera, atwambika nshasha, atwambika nshasha. Turagushima Mwami kuduhindurira umwenda, turagushima Mwami kuduhindurira umwenda, turagushima Data mwiza kuduhindurira umwenda, warushaje Data urawukuyeho, uratwogeje Data mwiza, udukuye agasembwa kose Data mwiza, utwambitse Data mwiza impuzu shasha, umari inyota, uraduhinduye Yesu, ndagushize hejuru, ndakwimise, ndagushize. Washobora kunyemerera tukamudugiriza ibiganza uyo mwana, ndizera ko agira yambika abantu hano hantu muri kino gitondo, ndizera ko indwi tugiyemo ariyo kwambika izira ugaragwa ushize umari inyota, kuko we unshizira mu bugaragwa ushize ndagushize hejuru, ndakwimitse, ndagushize hejuru, ndakwimitse. Amajwi yacu, kuko wowe ucira inzira, kuko wowe ucira inzira mu bugaragwa bushize umara inyota, kuko ucira inzira, kuko we ucira inzira mu bugaragwa, bugaragwa bushize umara inyota, ndagushize hejuru, ndakwimitse, ndagushize hejuru. Iyo niyo ndirimbo yawe, ndagushize hejuru Mwami, ndagushize hejuru, ndakwimitse.
ndashaka kuvuga ngo nimba umaze igihe wambaye umwambaro w'indwara uhora arakwambuye uwo